Bavukanyi mu mukama wacu Yezu Kristo, bakunzi mwese mudukurikirana biciye kuri iyi nsamirizi muvyeyi wacu Bikira Mariya, kaze Imana ituyagire ijambo ryayo, turyumvirize, turyakire, twongere turizirikane. Uyu munsi ni wa kane w'indwi igira ya 25 y'amasabamana. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo c'umuhanuzi Ageya, ni mu kigabane ca mbere kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo k'umunani. Umuhanuzi ati, dutegerezwa gusubira kubaka ingoro y'Imana. Izaburi yitsa iryo jambo ry'Imana ni izaburi y'149. Umukama niwe mukunzi w'igihugu ciwe. Inkuru nziza ni Yezu Kristo nyene atuyagira aciye mu kanwa k'umwanditsi Luka, kigabane n'ic'icenda kuva ku murongo w'indwi gushika ku murongo w'icenda. Tubona inyifato n'ivyiyumviro vya Herodi amaze kumva ivyo Yezu akora. Muri kumwe na Patiri Edi Kwizera, none yaga Mukama tuguteze yompi. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Ageya. Mu mwaka ugira kabiri kuvaho umwami Darius yimikiwe mu kwezi kwa gatandatu kw'igenekerezo rya mbere, ijambo ry'umukama ryavugiwe mu muhanuzi Ageya ritumwa kuri Zorobabeli, icegera c'umwami mu ntara ya Yuda, no ku musaserdoti mukuru Yozuwe, ngo ngiriri yazwe n'umukama nyene ingabo. Aba bantu bahora bavuga bati, igihe co gusubira kubaka ingoro y'umukama ntikirashika. Ariko iri jambo ry'umukama rivugirwa mu muhanuzi Ageya ngo, mbega birabereye yuko mwokwibera mu mazu meza meza mu gihe iyi ngoro ikiri umusaka? None rero ngirira ivumerewe n'umukama nyene ingabo, ngo nimwitegereze imigenzo yanyu. Mubiba vyinshi mukimbura bike, ukurya murarya ariko ntimushira inzara, ukunywa muranywa ariko ntimushira inyota, ukwambara murambara ariko ntimushira imbeho, no guca amahera umukozi araca amahera ariko ayashira mu mfuko utobotse. Ngirira ivumerewe n'umukama nyene ingabo, ngo nimwitegereze imigenzo yanyu, nimugende muduge ku musozi muzane ibiti, musubire kubaka ingoro y'Imana. Muri yo nzohasanga ibinezereza n'ibininahaza, niko umukama avumereye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umukama niwe mukunzi w'igihugu ciwe. Umukama niwe mukunzi w'igihugu ciwe. Nimuvyinire umukama akavyino gashasha, nimumuvyinire mu kagari k'abamwemera. Abana b'Isirayeli nibigina Imana yabaremye, n'ay'abana ba Siyoni bahimbarwe n'umwami wabo. Umukama niwe mukunzi w'igihugu ciwe. Nimumushemeze mu muhamirizo, mumukeze mu murisho w'ingoma no mu murya w'inanga, nkako umukama arakunda abantu biwe, aratonesha abifata rworo akabarokora. Umukama niwe mukunzi w'igihugu ciwe. Abantu biwe nibigina iteka, nibatambana urweze batarike. Ishimagizwa ry'Imana ribuzuye akanwa, kugira ngo abakunzi bayo bose banezerwe. Umukama niwe mukunzi w'igihugu ciwe. Ijambo ry'Imana dusoma mu Injili ntagatifu ya Yezu Kristo nkuko yanditswe na Luka mweranda. Umwami Herodi yumvise ivyabaye vyose arazazanirwa, kuko bamwe bavuga bati, ni Yohani yazutse akava mu bapfuye, abandi bati ni Eliya yiseruye, abandi nabo bati ni umuhanuzi muri bamwe ba kera yazutse. Herode nawe yavuga ati, Yohani umutwe nije nawe umwiciriye, mbega uyo ninde numva ko ibimeze bityo? Maze akifuza kumubona. Twakire twongere tuzirikane iyi nkuru nziza ya Yezu Kristo. Bakunzi b'Imana mudukurikirana muciye kuri insamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, turahejeje kuzirikana ijambo ry'Imana Eklezia umuvyeyi wacu idutegerera kuri uyu munsi. Igisomwa ca mbere umuhanuzi Ageya adushikiriza inyuma yaho
abayahudi ba mbere batashe bava i Babironi batanguye gusanura no kubaka ingoro y'Imana, bari batanguye guhororokerwa, bari batanguye gucika inguvu, bavuga bati igihe cyo gusubira kubaka ingoro y'Umukama ntikirashika. Ni muri ico kiringo rero ijambo ry'Umukama rica mu kanwa k'umuhanuzi Ageya kumwe na mugenzi we Zakariya kugira ngo bagerageze gusubira kwibutsa no gutera intege umuryango w'abayahudi. Iri jambo twumvise uyu munsi Umukama aricisha mu kanwa k'umuhanuzi Ageya kugira ngo rishikire Zorobabeli icegera c'umwami mu ntara ya Yuda no ku musaseredoti mukuru Yozuwe. Imbega birabereye yuko mwokwibera mu mazu meza meza mu gihe iyi ngoro ikiri umusaka. Imana ikabatumirira kuzirikana neza. Nimwitegereze imigenzo yanyu, mu biba vyinshi mukimbura bike. Ukurya murarya ariko ntimushira inzara, ukunywa muranywa ariko ntimushira inyota. Umukama akabahamagarira gusubira kandi kuraba ikibereye gukorwa ko ari ugusubira kubaka ingoro y'Imana. Iri jambo bavukanyi twebwe turyumvise riduha akaryo ko kuzirikana no kwibaza neza agaciro n'ikibanza duha Imana mu buzima bwacu. Muri ubu buryo canke buriya turashobora kumera nk'abayahudi bari bahungutse, ugasanga turahororokewe, canke ugasanga ubwenge n'imitima yacu bitwawe n'ibigomba kutunezereza, mugabo ugasanga igikorwa co gusanura ingoro y'Imana canke imibiri yacu, kuko nayo nyene muzi ko ari ingoro za mutima mweranda, turavyirengagije. Bakunzi b'Imana, kurya kunywa uguca amahera ego cane birakenewe, ariko vyongeye ntibikwiye ku muntu, kuko yishinze ivyo gusa ntiyigera ahaga. Niho duhamagarirwa kwerekeza imitima yacu ku kiruta ikindi mu byo turangura vyose, tugasaba inema yo kwimika Imana mu buzima bwacu, maze ubuzima bwacu bikajana n'inyifato tugira bibonekera bikongera bikagaragarira mu buzima bwacu bwa minsi yose. Inkuru nziza Luka mweranda aratwereka inyifato ya Herodi ahamariye kumva ivyo Yezu Kristu yakoze vyose, gutyo agatangura kuzazanirwa, akibaza nimba kumwe n'abandi yo bari Yohani Batista yazutse akava mu bapfuye, canke yoba ari Eliya yoba yiseruye. Muri ico kiringo abayahudi b'ico gihe bari biteze cane umukiza bazorungikirwa kugira abakize yongere abacungure. Baraheza rero bakumva inyigisho z'abahanuzi zibura ingene uyo Musa mushasha canke Eliya mushasha azoheza akigaragaza. Bakunzi b'Imana, iyo twumvise Herodi avuga ko ari we yiciriye umutwe Yohani Batista, n'uburyo Imana ikoresha mu kumuvugiramwo, imurikiye agatima mpanuzi kiwe, imwibutsa igicumuro n'ikibi yari yakoze. Iyo rero tugiye kure y'Imana dutwawe n'ibicumuro n'akabi kacu, Imana iramenya inzira icamwo n'uburyo ikoresha kugira ngo itugarurire hafi, igaheza ikatwerekeza ku gushaka kwayo mu gihe tugaragaje umutima wuko natwe dushaka kubohoka. None Umukama naduhezagize ingabirano yuko amatwumva icumutima yongorera agatima mpanuzi kacu, dushobore gukurikira inzira igororotse twaciriwe na Kristu Imana, akongera akaba umucunguzi wacu. Amen. Mwari kumwe na Patiri Edi Kwizera.